Hari umugambi wa leta bawutanguje vuba bavuga yuko uno munsi hari abakozi ba leta bamwe bahereye mu gisata c'indero yuko hari ahantu hakora abigisha benshi ahana hatabariyo. Ico gikorwa rero caratanguje barashaho umugwi yise commission de déploiement mwana ashaka nane uwo mugwi ndimwo turamaze kugendera intara zimwe cyo kirakorwa mugabo ntituraheza aha mu ndwiza dusubire mu ntara zitari bwakogwe turabe nyene abigisha wokwiragizwa hose ntagire urya imitsi uwundi. Cyo rero carabaye ngira ngo mu ntara 8 mu ntara 10 no munsi hasigaye intara 8 tuyiteze rero ikizovamo nibaza ko umuntu yovuga kirekire cyane amaze kubona umuntu ibyabaye mu gihugu cyose. Mugabo no munsi ku ntara tumaze kugendera twarabonye yuko hariho bamwe asanga bagiye kure ahani naho abandi twabise nabidoga aho twumviye yuko hari imyidogo ifatiye ku bice byinshi bamwe bidoze bavuga ati twe batujanye kure bandi batandukanye n'imiryango mugabo ivyo n'ibintu bishobora gushika mugabo cyane igikomeye nuko nukurambega uje yagiye niwe ateza kugenda kuko mu manuzeye mu makritere twisunga kugira ngo dushobore guhindura umukozi ahakora tubanza kuraba uburambe afise kuri iyo shuri akorako. Rero twarumvise yuko umenga hamwe n'ahandi hoba hariho ntiturabimenya neza tuzoyihabwa nuko dusuye ku rubuga kuya turabe neza uwo abayobozi b'amashuri uwo barahindura imyaka y'akazi umukozi amaze ngaho kugira ngo wadashaka agende. Ico rero nibaza yuko tuzoza tukiraba neza nihagira igihinduka dusanze umukozi ari ico umukoresha hari ico yonone umukozi tuze dusabe yuko umutunganiriza.